abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi. Menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi. Ubugenduzi bukuru bw'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi mu byo bujejwe harimo kugenzura yuko amategeko agenga akazi akurikizwa neza nk'uko tubishikirizwa n'umugenduzi mukuru w'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi Astel Bizindavyi. Ubugenduzi bukuru bw'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi bujejwe kugenzura gukwirikirana ku munsi yuko amategeko agenga akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi akurikizwa. Muri icyo gihe rero muca mwumva yuko ubwo bugenduzi ibikorwa butabikorera mu biro ni kuvuga bugenda harangurirwa iyo mirimo. Rero ku munsi baragenda harangurirwa imirimo akorera amashirahamwe mu kugira ngo barabe baboneza ko ayo mategeko agenga akazi ariko arakwirikizwa. Muri ivyo rero byo kugenzura barafise na mission yo kwigisha abakozi n'abakoresha bijanye n'ayo mategeko, kuko ayo mategeko agenga akazi n'uteranza z'abakozi bamwe harusanga batayazi. Rero tuko turaraba ko akurikizwa neza, ubusanze atayazi urayamwigisha, urayamusigurira. Donc rero hambavu y'ukugenzura ko ari mategeko akurikizwa neza, turafise na mission yo kwigisha no gusensibiliza guhimiriza abakozi n'abakoresha kugira ngo ayo mategeko yakurikize. Turafise kandi n'ubutumwa bwo gutanga impanuro iyo dusanze muri ibi na biri hari bitagenda neza, turafise gutanga impanuro kandi turafise kandi na mission yo kumvikanisha abakozi n'abakoresha iyo hagize ico badahurizako turabumvikanisha. Mu bisate bwa bugenduzi buraba harimo abakozi bakorera mu mashirahamwe y'abikorera ibyabo nkuko tubishikirizwa n'uwo mugenduzi mukuru w'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi. Ubwo bugenduzi bukuru bw'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi ahanini buraba amashirahamwe y'abikorera utwabo, amashirahamwe leta ifise nk'umutahe, kuvuga amashirahamwe y'abikorera utwabo mugabo leta ifise nk'umutahe. Buraraba kandi n'abakozi ba leta bakora ku masezerano y'akazi bigirirana n'ibisata vya leta bibakoresha. Inkakaro nka mu bushikiranganje urashobora gusanga hari abakozi bakorera ku masezerano y'akazi bafise cyo bita amakontra. Abo rero ico gisata cyabo bakozi ubugenduzi baraba nabo nyene. Astel Bizindavyi aratwibutsa ko amasezerano y'akazi aba yubatse nuko ategezwa kuba meza. Amasezerano y'akazi nuvuga ko numwumvikano hagati y'umuntu ariko arondera akazi n'umuntu afite akazi. Iyo babaye rero kumvikana umwaka kwereka igikorwa uzomukorera nawe n'ingene uzogikora, hanyuma nawe mukavyumvikana ko ababaye amasezerano. Amasezerano y'akazi rero ategezwa kuba yanditse ku tegeko rigenga akazi n'uteranza akazoza abakozi ryahahora baremera amasezerano atanditse, mugabo ubu amasezerano y'akazi ategezwa kuba yanditse. Rero amasezerano y'akazi nimuze nti aba hagati y'umuntu akeneye akazi n'umuntu afite igikorwa agomba kuba mukorera. Bamaze kuvyumvikana kati igikorwa kiri ngaho uzogikorera aha nawe uzokinkorera ku buryo ubu n'ubu, aca amasezerano bagaca bayandika bakatera ko umukono bose, hanyuma umukozi agatwara kopi umukoresha akasigana yindi. Mu bigize amasezerano y'akazi harimo umwidondoro w'umukozi n'umukoresha, umushahara n'ibindi nk'uko uwo mugenduzi mukuru abidusigurira. Nyamukuru biri muri ayo masezerano ubwa mbere haraba umwidondoro umukoresha, hakaba n'umwidondoro w'umukozi, harabamwo ibikorwa umukoresha agomba guha umukozi naho azobikorera n'ingene azobikora. Ashobora kuvuga ati je ngomba yuko umbera umukarani wo mu biro, uzokorera mu gisagara ca Bujumbura cyangwa uzokorera Igitega cyangwa uzokorera Ingozi. Urumva harajamwe igikorwa uzokora, aho uzogikorera, igenekerezo gitanguriyeko, ikiringo kizomara, navuze n'ikibanza kizokorerwamwo, hanyuma
umugwi w'abakozi ushikiyemwo kuvuga kategori professionnel hanyuma nico novuga nka gihembo we uzorohabwa ni wakora neza ivyo bikorwa nkuko mwavyumvikanyeko hanyuma ze kuvyumvikana ko mushira ko imikono mwese umukoresha akabisinyira umukozi akabisinyira. Mu bituma amasezerano y'akazi y'ikiringo kizwa hagarara harimo kuba ikiringo cyaheze cyangwa iyo habaye ikosa ry'agacamuke. Amasezerano y'umukozi ari hagati y'umukozi n'umukoresha mu gihe hagarara burundu navuze ko ayo masezerano bwa mbere ari ubwoko bubiri n'imico kubiri. Hari amasezerano afise ikiringo kizwi n'amasezerano afise ikiringo gitazwi. Rero ku masezerano afise ikiringo kizwi canke gitazwi kugira ngo hagarare burundu birashobora kuva ku mvo y'umukoresha cye ku mvo y'umukozi. Rero nk'amasezerano y'akazi afise ikiringo kizwi ashobora guhagarara igihe cyo kiringo caheze. Kumva ikiringo kiba kizwi avuga ati je ndagutumye uzonkorera ibikorwa ibi nibi mu kiringo cy'umwaka. Uyo mwaka uheze ayo masezerano abaheze. Arashobora no guhagarara mu gihe habaye ikosa ry'agacamutwe umukozi akoze. Aho rero amasezerano ahagarara. Arashobora guhagarara bavyumvikanye ko umukozi akavuga ati amasezerano twari dufitaniye je ndagomba ko hagarara ashobora kuba umukozi agomba kunguruza ahandi cyangwa aho iyo bavyumvikanye ko naho nyene amasezerano arashobora guhagarara. Arashobora no guhagarara igihe biturutse ku ngwara umukozi arashobora kugira ingwara abaganga bakavyemeza yuko umuntu agwaye ico gihe naho nyene canka akagira isanganya rituma atagishobora kazi aho naho nyene amasezerano arashobora guhagarara. Aho navuze rero ku masezerano afise ikiringo kizwi. Rero kuri amasezerano afise ikiringo kizwi kiretse muri ivyo mvuze bituma amasezerano hagarara kuvuga ikiringo giheze habaye nk'amakosa y'agacamutwe canke bavyumvikanye ko umukozi yirukanywe ndetse ivyo mvuze bitavuye kuri ivyo mvuze araroswa n'ibiburiburi indishi. Umukoresha arashobora kuvuga ati umukozi agakora amakosa akamwirukana aho rero umukozi acaronswa indishi. Ku masezerano y'akazi amara ikiringo kitazwi kuvuga contrat de travail à durée indéterminée arashobora guhagarika umwanya wari wose kandi niyo yoroshe guhagarika. Arashobora guhagarika umwanya wari wose bivuye naho nyene ku mukozi canke ku mukoresha. Rero imvo zituma ayo masezerano ahagarara bivuye ku mukoresha hashobora kuba ari itunganywa rishasha ryishira hamwe ko hagati tugomba turisubiremo kuri hinguru kuri pangu kundi. Harashobora kuba igabanuka ry'ibikorwa birashobora kugabanuka mu ishira hamwe. Harashobora kuba ikigega gitameze neza ubutunzi bw'ishirange butera bugabanuka. Harashobora kuba hahindutse ubuhinga bwo gukora. Ashobora kuba gukoresha abakozi benshi amuka kwikoresha ama mashini naho nyene umukozi arashobora kwirukanwa hanyuma ganizwa gushasha kugira ngo rije ku rugero rumwe n'ayandi mashira. Amashira avuga ati twebwe ubuhinga dukoresha ntibutuma ibyo duhingura duhiganwa n'ayandi mahinguriro. Agagira ati reka mpangishira hamwe gushasha ku buryo hazi ibintu do qualité hanyuma duhiganwa n'ayandi mashira hamwe. Aho rero ishiramwe naho nyene aramukozi arashobora kwirukanwa igihe ibikorwa bayahora akora bishigaye bikorwa n'amamashini par exemple. Rero naho nyene umukozi arashobora kwirukanwa. Iyo amasezerano y'akazi ahagaze bidatumwe no kuba hari impinduka mu kazi canke mwishira hamwe muri ico gihe umukoresha ategezwa gutekereza umukozi wiwe. Ico gihe rero umukozi acatekererwa caronka indishi. Izo ndishi rero bivana n'amasezerano y'akazi yarafise. Iyo umukozi yarafise amasezerano amara ikiringo kizwi kuvuga contrat à durée déterminée bamuharurira imishahara ijanye n'amezi yarasigaje canke imyaka yarasigaje gukora. Rero yari amasezerano amara ikiringo kitazwi niho rero twovuga yuko ngira ngo inshumbusho bamuha isa ni goye gukarikira simvuga ngo goye bisaba umuhinga kuko iyo umukozi yarafise amasezerano amara ikiringo kitazwi kugira ngo bamuhe inshumbusho bivana n'imyaka yiwe y'amavuko afise bikavana n'imyaka y'akazi yarafise bikavana n'umushahara yahembwa. Afise amasezerano afise ikiringo gitazwi iyo yirukanywe mu kazi bitavuye kuri zamvo zirekuwe n'amategeko zituma umukozi yirukanwa mu kumuha indishi bafatira ku myaka y'akazi afise ku myaka y'amavuko afise no ku mushahara yahembwa.
Umva rero yuko wari afite imyaka myinshi y'akazi aronka menshi cyangwa wahembwa umushahara munini nawe nyine aronka menshi. Nk'ubu ufise wari amaze gukora ngaho hantu imyaka itarenga 3 mu kumuharurira inshumbusho yiwe, ni ukuvuga yuko ni icya kabiri cy'umushahara moitié du salaire mensuel, ucuteranya n'utundi turusho yahora aronka gereranijwe mu mafaranga. Ashobora kuba aho hantu bari bafise aho baraza abakozi, ashobora kuba bari bafise imodoka zibunguruza kuja ku kazi, ivyo byose barabiharura bakabishira ko amafaranga bagaca bayamuha. Ashobora kuba rero yaramaze muri ako kazi imyaka iri hagati y'3 n'5, aho nayo inshumbusho yiwe ingana inshuro kabiri iyo twavuze ubwa mbere. Urumva ubwa mbere twavuze icya kabiri cy'umushahara, aho cy'umushahara ushira ko na bwa burusho yoba yahora mushobora kuba mukora nk'imwishiramwe rihingura isukari nka Sosumo, mukamwana w'isi turusho tuvuge ko ku kwezi babaha nk'ibiro 5 abakozi bose by'isukari, aho nutwo turusho bacata umuharurira akasha amafaranga baka. Ashobora kuba rero yarakoze imyaka iri hagati y'5 na 10, aho rero acaronka inshumbusho y'ibingana inshuro 4 ajya twahereyeko, kuvuga kuri ujya yatarenze imyaka 3. Igihe naho yarakoze imyaka irenga 10, guhera ku myaka 10 kuduga aronka inshuro 6 sifwa, inshuro 6. Uko rero ni kuba batekerera umukozi yirukanywe bitavuye kuri bijya. Igihe umukoresha ahagaritse amasezerano y'akazi atateguje umukozi, Asteri Bizindavyi aradusigurira ko indishi y'integuza ingana nuko iharuka. Tugira yirukanwe birasabwa yuko bamuha icyo bita preavis, kuteguza. Urashobora kumara uti we wa mukozi ndaje kuba mfise w'akazi amasezerano dufitaniye mu kwezi kumwe azobahagaze. Uritegekanya nimburondera handi nugira cyangwa uti mu mezi 2 cyangwa mezi 3, cyo bita preavis mu gifaransa. Igihe rero umukoresha yirukanye umukozi bukwi na bukwi atabanje kumugabisha, naho nyene aramuha indishi y'akababaro. Nayo iharugwa gute? Igihe yategerezwa kumuha indishi y'akababaro y'ukwezi akaba atayimuhaye, urumva naho nyene n'intuze niya nicya gice cy'umushahara, acamuha igice cy'umushahara kwa tamugabishije. Ze imyaka itarenga 3 kumwe twavuga ubwa mbere, mu kumugabisha bamuha ukwezi, uvuga ati mu kwezi uritegura. Igihe yarakoze hagati y'imyaka 3 n'5, mu kumugabisha bamugabisha asigaye ukwezi n'inusu ngo bamwirukane. Igihe rero yarakoze tugiye yarakoze hagati y'imyaka 5 na 10, mu kumugabisha bamuha amezi 2, ati mu mezi 2 uritegura. Igihe yarakoze imyaka iri 10 no kuduga, preavis yiwe ingana n'amezi 3. No kuvuga rahageze gushumbushwa, ibi bintu atabigukoreye aguha umushahara ungana n'iyo preavis ari kuguha, kuko mu kiringo cya preavis umukozi arahembwa. Rero nsubiyemo tuvuze yuko umuntu akoze imyaka itarenga 3, preavis yiwe no kuvuga ikiringo cyo kumumenyesha ko ari mu gutaha giteza ko akingana ukwezi kumwe. Akoze hagati y'imyaka 3 n'5 bamumenyesha ko bari mu kumwirukana hasigaye ukwezi n'inusu. Akoze hagati y'imyaka 5 na 10 bamumenyesha ko bari mu kumwirukana hasigaye amezi 2 ngo bamwirukane. Igihe yarakoze imyaka 10 no kuduga bamumenyesha ko amasezerano ari mu guhagarara hasigaye amezi 3. Igihe rero batabigize, ndavuga yuko bacamuha inshumbusho y'imishahara y'aya mezi angana nuko kiringo cyo kugabisha kingana. Bamwe barabizi nkabeshi, kuko mu mashiramwe nka yose barafise novuga cyo twita mu gifaransa ngo abavoka, abashingwa manza babafasha, nivyo bajejwe kubabarira amategeko icyavuga, ariko nitwo bideha ko hariho n'abatabizi, kuko mu giringo cyo kugabisha umukozi arahembwa. Ico gituma igihe utamugabishije uteza kuyamuha amahera. Kubijanye no guhindura amasezerano y'akazi, umugenduzi mukuru aratumenyesha ko ashobora guhinduka, ariko ahinduka umukozi n'umukoresha bavyumvikanyeko, canke umugenduzi mukuru w'akazi abonye ko ayo masezerano adakwije ibisabwa. Amasezerano y'umukozi n'umukoresha twabivuze kugira ngo ahinduke ava kuri izo mpande zibiri. Guhinduka rero tuvyumvikane muvyumve neza biratandukanye no guhagarara.
donc n'amasezerano kugira ngo ahinduke sico kimwe no guhagarara guhinduka rero n'umukozi n'umukoresha kumwe bagirana amasezerano nabo nyine basubira bakaja hamwe bakayahindura ariko uko amateka avuga ntiyohinduka agenda favere y'umukozi nkuko abayasezeranye hagati y'abantu babiri nimuko niko hageze ico bagomba guhindura nukuvuga guhindura nuko kogira ico bongeramwo lashobora kuvuga ati wewe warukorera Bujumbura akazi kimuka Igitega uje gukorera Igitega aho baravyumvikana nimba ari amuhaye mtedero wanyuma nimba ari biki batiza kuvyumvikana kizira yuko utwara umukozi bukwi na bukwi ngo amasezerano ngo yahagaze biva kuri la volonté des deux parties kugira ngo bumvikane yuko amasezerano ahinduka mbere umukozi arasaka twitura mu bugenduzi canke abagenduzi bagenda iryo shirango bakabibona ico umugenduzi ramufasha nukubahiriza aya mategeko kuko ibintu basezeranye ko umugenduzi ategezo kukwirikirana ko biriko birakwirikiza uko bavyumvikanyeko ndetse n'ivyo bumvikanyeko umugenduzi arashobora kuraba nuko nayo masezerano bumvikanyeko yikwije canke atikwije nkiku bakozi benshi ushobora gusanga novuga bakora ubuzi bayabaye badafise ubumenyi bwinshi mu bijanye n'ivyo vy'amategeko umukoresha arashobora kumuhenda bakasinyana amakontra amasezerano ngo umugenduzi yabonye akavuga ati aya masezerano siyo amasezerano y'ukuri atezwa kuba afise ibintu bimwe twababarira araba bakoresha benshi barashobora guhe abakoze amasezerano arimwe mushahara gusa nakaza azokora ntiyashizemwo azomukotiro mutangira muri ikigo kijejwe gutekaniza akazoza abakozi ntiyashizemwo ingene azomuvuza kuko ivyo byose bitezwa kujamwo ugahura hibere nk'umushahara gusa umukozi agapfa kubona ati genzo 1500 agaceja ku kazi rero iyo umugenduzi abonye ivyo arashobora gutuma ayo masezerano ahinduka ati subiramwe aya masezerano ateza kujamwo ibi rero kugira ngo ayo masezerano ahinduke birava ku mukozi no kumukoresha kubasubira kuvyumvikanako hanyuma nkuko warubimbaje kandi iyo amasezerano y'akazi umukozi yitwaye ko atariko arakwirikizwa ico umugenduzi akora ateza gukora ku buryo ayo masezerano basezeranye akwirikizwa nayivuze nti niyo masezerano twosanga ameze nabi tuteza gutuma ayo masezerano ahinduka akamera nkuko amategeko yatekanya kuko dusangwe dufise ingene amasezerano y'akazi yikwije yateza kuba ameze rero umugenduzi w'akazi haje umukozi amwitura ati ku masezerano y'akazi dufitanye n'umukozi wanje je ndiko ndarenganywa pati nibaza ko ndiko ndarenganywa umugenduzi w'akazi aratuma ko umukoresha akabashira hamwe n'umukozi bakazana amasezerano basezeranye basanze hariho kimwe mu bigize amasezerano umukoresha atubahiriza turamuteka ko agikora ushobora gusanga n'ivyo batumva kumwe umugenduzi arabafasha bakabitahura kumwe kuko amateka arafise uko bitezwa ko bimeze iyo babihurije ko rero cyo twita conciliation totale barumvikana bagaca bagenda mu kazi n'amarame bagakora akazi hari igihe rero iyo uriko urabafasha bumvikana kuri bimwe ibindi ntibavyumvikaneko cyo twita mu gifaransa conciliation partielle ico gihe rero amategeko araha uburenganzira utashimye kuca yitura sentare mugabe igihe hari arabakozi benshi bafise ico kibazo bo muri iyo shira hamwe barafise inzira zibiri bavuye ku mugenduzi barafise kugenda directement muri sentare y'akazi tribunal du travail canke bakaja kunguriza ku mushikiranganje aho gero mushikiranganje acashira ico bita commission d'arbitrage iyo nayo ibirimwo abaserukira abakozi donc kosibu abaserukira abakoresha ariyo ishirimo ry'abakoresha ryo AEB mu Burundi hakaba arimo rero n'intumwa z'umushikiranganje yashizemo abantu rero baca baja hamwe bakiga iyo ntuzeye bagatuma ko nabo bakoresha nabo bakozi icyo kibazo bakagitorera umuti igihe naho badatoreye umuti ni kwa kundi nyene udashimye ashaja muri sentare
ivyo rero bikunda igihe bari abakozi benshi mubwo yari nk'umukozi umwe afite ico kibazo afitanye ikibazo n'umukoresha nta rubitraje kumushikiranganje bajamo iyo mu bugenduzi kidaheze acagenda directement muri sentare y'akazi birakunda gushika kenshi kuko abakoresha bamwe barakunda gusuzugura abakozi ni bamwe rero bagomba ko ibintu biteba bimara igihe kirekire kugira ngo umukozi azotebe arambirwa hebe niyo umukozi ukoresha ratitavye naho nyine umva kwiba yabaye ya conciliation ya non conciliation umva nta mwumvikano wabayeho kubera iki tudushira ko kubera umukoresha ntiyitavye nkuko iyo bitavye akaba non conciliation turishira shako duti ntibumvikanye kuri ibi byose umukozi yitwariye nkuko iyo bumvikanye kuri bimwe muri ivyo tuvuga ko ariko bumvikanye ku gice c'ivyo bumvikanye iyo habaye conciliation totale tuvuga tuti bumvikanye kuri vyose kandi kenshi baravyumvikana ku bigahera rero iyo umukoresha atitavye cyumva ko tugira icegeranyo cyuko atamwumvikano wahabaye kumvo zuko umukoresha atitavye kurangiza umugenduzi mukuru w'akazi no gutegekaniriza akazoza abakozi arasaba abakozi n'abakoresha gukurikiza ivyo basezeranye akamenyesha ko bose bakeneraniye kubijanye n'amasezerano y'akazi amasezerano y'akazi aba yasezeranywe n'abantu babiri canke imigwi y'abantu babiri no muri Bibiliya aravuga ngo gusezerana ntushitse ni bibi rero iyo bamaze gusezerana twosaba abakozi abakoresha ko bose bateza kurikiza ivyo basezeranye kuko imbona kazoza y'igihugu dufise i Burundi bwifashe gushika muri 2040 ni Burundi butembere gushika muri 2060 ntidushobora kuyishikako mu gihe abakoresha barenganya abakozi ahambira notera kama abakoresha iyo uri kufata nawe umukozi bijya byose umurenganya bigaruka kuri wewe kuko umukozi igihe akora atagononokewe igihe akora yidoga numucunge gute uraba hirya akazinga amaboko byumvikana ko ya production wa mwimbi wari umwiteze ko nawe nta uzoronka ego we wa mwimbi ibyo yipfuza mbona ibyo wipfuza ntuzobironka uko wateza kuvyipfuza rero nkavuga nti umukoresha arakeneye umukozi afise umutahe mugo ntashobora kuyikoreshereza ndabahe karoro none uri umupatro wa fomi canke wa Brarudi ngo ufise umutahe munini wo wikoreshereza ntukenera abantu rero umukoresha arakeneye abakozi kuko ujya mutahe wiwe ntashobora kubikora n'amaboko yo ngo bishore byumvikana ko afise atkeneye abantu bamuzanira ingufu n'ubuhinga kuko daboro ubwo buhinga ntago abafise arakenera abantu bazana ingufu n'ubuhinga gukora ivyo bintu umukozi nawe afise ingufu afise ubuhinga mugabo nta mutafise urumva rero abantu babiri bose ni magereranire ngasaba rero yuko ya umukozi ya umukoresha bubahiriza amasezerano basezeraniye nkongera kagira ko nkebura abakozi ko batoza baragira ibibazo bijanye n'amasezerano y'akazi amasezerano y'akazi bayaha umukozi agitangura kuzobona umukozi aje hahize imyaka 10 ngo nkoze imyaka 10 n'amasezerano y'akazi bampaye bizabumva ko ari ingorane n'uri ko ari imenyereza baramuha amasezerano yo kwimenyereza mu bisata bimwe bimwe by'ubuzi umukoresha ashobora kuguha contrat d'essai ni kuvuga ikiringo cyo kuraba kushoboye naho nyene amasezerano arabaho ntashobora gukoresha uko ngo nuko nguri kuri arakwiga atiza kuguha amasezerano kuko mu mwanya ugira y'ikibazo bibazwawe rero nkatera kama abakozi ko kenshi na kenshi kugira tugabanye ingorane gutumvikana kuri hagati y'abakozi n'abakoresha boza barasaba ko batangura gukora ikorwa amasezerano bayafise kandi amasezerano yanditse kandi bapfa kubikwepa abakoresha ivyo ari byo byose nta mukozi atangura batavuganye n'umukoresha wiwe aramuha igikorwa n'umushahara azohembwa rero bankajya amasezerano akwikwije kuko umukoresha gwati ibi sinavyo nkeneye gutanga navyo nkeneye gutanga rero bavuga nti abakozi bo tworohereza bakaza barasaba yuko batangura gukora bijya bumvikanye n'umukoresha bavyanditse umukozi agatwara kopi umukoresha akazigana kopi kuko kenshi abakoresha harahizo kopi urayo bazibika iyo hagize ikibazo umukozi agaca yimwima kugira ntaze kwitwara wa mukozi agazobura ivyo bari basezeranye
rero amasezerano y'akazi kujya kugwa mu kopi zibiri umukozi agatwarimo umukoresha yindi bo vyubahiriza ngasaba rero yuko kugira dushikira imbona kazoza y'u Burundi buteye imbere hari igisata c'abakozi c'abarundi kiriko kiracinyizwa kiriko kiraribwa imitsi gishobora gutera imbere uwo mukozi agukoreye nawe arakeneye kwisununura arakeneye kumuhemba agasomesha umwana wiwe akavuza umwana wiwe dukeneye ko umuntu aba ntaho nikora kandi asangwa akora kwa naka rero mu basezeranye bogerageza kubahiriza ibyo basezeranye hanyuma hageze ko hagira icyo badahurizako ubugenduzi bw'akazi no guteza akazi abakozi nico bubereyeho baje turabereka warengereye uwundi icyatezwa gukorwa hanyuma tukasubiza ibintu mu ngiro murakoze